nsanzwe nkora nta mpamvu yo kutabikora kandi no kutabikora nikosa. Kumenyana nawe vyangiza udasanzwe my girl, kukuntu ngukunda wallahi sindekura nasanze udasanzwe. Girl, you got me crazy, no, no. Girl, you look like Anje, yeah. Girl, you so beautiful, you know, no. That you I'm ready to die for you. Hello guys, bakunzi ba Mico Talent TV, nize neza yuko muri amahoro umuntu wese bivanye naho aherereye, abari mu Burundi, abari muri Amerika, abari mu Faransa, abari mu Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye, mwese ndabasuhuje. Hama kuri mic muri kumwe na yaranesheje Deo batazira Jedor, inyuma ya kamera muri kumwe na David Harrison. Hama akyo nyarababwire kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ni nako nanje urukundo jewe Jedoro nkunda abakunzi ba Mico Talent TV badukurikirana uko bukeye nuko bwije, ariko gwatumye uyu munsi ndabazanira ikintu kidasanzwe, ikintu gikomeye cyane gose. Cameraman hindukiza shaka kamera y'ikintu nabazaniye naga surprise nabateguriye abantu badukurikirana ku rubuga rwacu ijana kwijana. Yamutadukurikirana sinakwa kora kino kintu, nize neza murabona ibintu vyigitangaza, ni ibintu bidasanzwe cyane gose, ni ibintu vy'amavuta. Twaronse umutumire adasanzwe, umutumire akomeye cyane gose, ariko abikora neza mu gihugu c'u Burundi. Nivuga yuko rero nta burenganzira nta n'ububasha afise bwo kuvuga izina ryiwiwe. Arandenze mesha zami n'umuntu adasanzwe, reka dabubaze buke buke akazina kiwe ndetse aratwidondore. Muri amahoro? Yeah, sava. Yeah. Murakomeye cyane gose? Yeah, I'm good. Turabashimiye cyane gose kuba mwatwemere gushika muri studio za Mico Talent TV. Yeah, nanje ndabashimiye cyane mwanyakiriye fresh, ibintu ni sawa kabisa. Avuze ati aradushimiye cyane gose kuba twamwakiriye kuri TV za Mico Talent TV. Hama mutumire wacu urashobora kwidondora ukivuga uriwe ukavuga amazina yawe imbere ko badukurikirana? Yeah, ndabizi abantu benshi baranzi ariko hari nabandi benshi batanzi. Niyo mpamvu baye ngombwa ko nidondora kugira umuntu wese atanzi agenda amenya. Ku mazina yanje nitwa Orti Smart, ndi umuririmvyi w'umurundi akiri muto, niyo mpamvu navuze ko hari abantu benshi usanga batanzi. Nabindi numva no kidondora bagende basura YouTube channel yanje, ibikorwa vyanje baraza kubibona kuri iyo YouTube channel bandika Orti Smart. Yeah. Murakoze cyane gose. Atubwiye ati yitwa Orti Smart. Wow, ari smart, yambaye smart, ameze neza cyane gose. Nibaze yuko na parfum vraiment yisize iri smart kuko rikiramotera muri studio yiwanje. Mesha zawe nizere yuko uyu munsi nuza kuva ngaje nza kumara indwi yose kugira ngo parfum wisize gwimota muri studio yanje. Nize neza abane ko badukurikirana ku rubuga rwa Mico Talent TV, parfum ko murayumva iramota vraiment. Navyumva iramota cyane gose. Hama uyu munsi ndagushimiye cyane gose mutumire wacu Orti Smart, no kuri ndagushimiye cyane gose. Sinenze yuko twemera gushikana muri Mico Talent TV ariko Imana yabikoze cyane gose. Hama narakwinginze ndakwinginga inshuro nyinshi ariko ndabona urashitse, uravyumva hari abagukurikirana, hari abakuzi barabinsavye bati mbega ujya mu mukura hehe, uravyumva ndavuga ati shaje ndi mayeri nzomurondera ndamutagatisha ndamurondera impande zose kugira ngo ndamuronke, ariko Imana yabikoze nakuronse. Hama Orti Smart ndashaka uravyumva utubwire mbega wowe uwimbitse muzabwi wawe bimeze gute, bipanze gute, uyimbike muzabwi wawe kungere bimeze bujanye n'umuziki canke mu buzima bujanye n'umuziki, muri muziki? Yeah, mu buzima bujanye na music, je ndo umwana yakuza akunda music sana. Narumva ninafa ntakoze umuziki ko rizoba ari kosa giwanje, ariko ubu deja ntirikibaye kosa uko vyarashitse ndakora music. Kandi uko ibintu biriko biragenda ni neza cyane niko navyifuza. Right now mfise songs ibiri zose ziri kuri YouTube channel yanje, kandi ndabona feedback ni nziza cyane kuko ibaze gushindira imbo kuri YouTube channel udafise aba subscribers bashikana 10 ariko umuntu akabageze mu masisa kombye, urumva ndi ikintu cyo gushima cyane. Kandi urabizi ushira ikintu kuri YouTube ata muntu waherandevu ko aza kubikurabira, ariko iyo bishitse ukabona ibintu byararabwe uravuga ati wow kumbe ndi mu kazi. Rero ndashima cyane aho ngeze, ibintu ni sawa kandi ndanabizeza ko naje kwicara ndi mu kazi vuba nguma ndabatamo n'indi ngoma nshasha kuko najenje kabisa.
ndagomba kuba umuntu abantu benshi bazi nk'umuririmvyi kuko kugeza ubu ndazi hari abantu benshi bavuga bankurikirana ku mbuga kubera ndi umuntu aguma ari update sana kuri Facebook. Hari abantu benshi bazi ngo sindi umuririmbyi ndi umuntu nyene donc influencer ariko ndi umuririmbyi. Impamvu nguma ndi update mba nshaka kugira ama platforms yanje aduge. Instagram bamhari, Facebook, maybe na Twitter ndahari hose. Yeah. Bo turagushimiye cyane gose bakunze mu tutari TV. Uyu mungu kugira ngo ndamumenye vyagenze gute. Nari kuri YouTube ndiko ndidugiriza ibajine sha. Iyo bigero ndiko ndidugira kuri YouTube incambona indirimbo bayita ngo feelings. Maze kuyubona yugurura ndarinje muri feelings vraiment twe kumena na shiri wanje. Amaze kuyumva yacatangura kumfiringa kubera indirimbo yuyu musore ariko abikora neza cyane gose. Hama nagegeje kurikirana urubuga rwiwawe nsanga vraiment ariko rugera ahantu kwindi ntambuko idasanzwe. Nse nivatse mbega uyu muntu nikihe kiringo yobakoze amazige kingana gute muri industry y'umuziki kugira ngo agere hano hantu ko mbona umengo ntabwo ari mushasha uravyumva ko imengo imezige kinini yashane gose kugira ngo abamaze kugera kwintambuko mbega vyoba ari ivyo cawo buri mushasha watanguye kera uko ivyo nabonye kuri YouTube byarasize ubwenge. Orti Smart nabivuze tugitangura emission ndi umuririmvyi mushasha. Indirimbo ya mbere nashize kuri YouTube channel ariho nkikreya ariko nabivuze ndabona ibintu nibye sana imbuga zanje siko ziraduka bijya wabonye nivyo nyene platform ya YouTube nkoresha ni nshasha ariko ubu nikiri nshasha kuko ndafise ko abantu man ati ngo ntikiri nshasha arafise ko abantu turifuza mwe ko muradukurikirana ndazi ntimuramubona kandi muraja kuri YouTube mwege yuko muradukurikirana ndashaka muce mujako ni wandika Orti Smart maze kazi ukaruko nyene wandika Orti Smart kuri YouTube yiwe ucumubona afise indirimbo z'amavuta mesha zawe nukwiri mwaja ko mukabona ivyo bintu muraza gutangara cyane gose. Nararyohewe narumvise meze neza mu mutima wiwanje kuyo ndirimbo yasizeko yanduhuye umutima ifise song nziza ifise beat nziza umuntu yawo kurevema bikure neza cyane gose. Ama ikindi kibazo mfise Orti Smart mbega uriko ukora gute mbega uri managinga canke inyuma y'ivyo nyo bariho umuntu agusupportinga ashiramo akantu kugira ngo bigende neza cyane gose. Polo mu majewe ikintu cyose nkora ndimenya kandi birampimbara cyane kuko sinkeneye umuntu aza kumfasha atabikorwa je ubwanje nabanje kumugaragariza. Niyo mpamvu vyabaye ngombwa ko mbanza gukora kugira buri muntu wese agomba kumfasha azabanza arabe je ubwanje aho nabanje kwishikana kugira nawe aronke effort zo kumfasha kuko umuntu aza kugufasha donc muwe nko mwibarabara urarimvye nk'indimbo z'abandi canke kiniki kavuga le type ali talented nta gikorwa kigaragara uramuhereza sometimes urasanga ageza hacika intega akavuga ati wow ndi bimwe nabona kumbe sivyo ariko umuntu amaze kubona ibikorwa vyiwawe akabona inguvu nawe ufise aravuga ati uyu mutipe wo mufasha yobandanya ubu rero kuba naramaze kubitangura umuntu yoza akamfasha yobakoze cyane kuko uru n'urugendo rurerure kandi rugoye cyane imiryango iruguruye ku muntu wese wifuza kumfasha je ndahari kandi ndi tayari. Murakoze cyane gose. Orti Smart atubwiye yuko imiryango iruguruye ukeneye ku managinga vraiment nguyo abikora neza cyane gose. Narose indirimbo yiwe nashenemera maze kwimana uvuga yuko rero ndamwaje ikibazo avuga ati ngo naratanguye je nyine ndifasha ndi managinga muri vyose kandi nivyo wabikoze neza cyane gose kugira ngo muratangure kugufasha nuko hariho ikintu ubanza kugaragaza ubwawe uravyo ntazo gusanga mu gitanda aho uryamye ngo bagira bagufashe ngo bagira bagira iki ahubwo banza kuraba effort yiwawe umaze kugaragaza iyo effort yiwawe bacha bagira iki bacha bagira ico bakoze nuko ndagushimiye cyane gose kwico kintu wakoze. Mbega Orti Smart nabizi neza mu nje turakora hano muri nosi ubuzima bwose tubayemwo hari ibintu ushaka gukora kavuga ati vraiment hariho inkurikizi nziza canke hariho inkurikizi mbi mbega nibihe bintu umaze kuhura navyo bikakudekuhaja mu muziki bikaguca intege byo bihari canke wovuga byose na mahoro. Hariho bishobora kubaho ariko je sindabiha agaciro man uziko nkaje muri famille yanje nabantu batereka ibintu vya music babifata nk'uburara ariko je niyo mpuye na mama man akabona ndi mwibi nimba nkubise ko dread ntabikunda nta kiniki arakombwa ati mama calm down ndivyo ndiko ndakora ndizeye vuba uzobona imisaro kandi uzovuga ati wa mutipe hamwe namubwira bihebe nabona nariko nkora ibintu bitari vyiza
rero nubwo nja mu comment nkasanga hari abantu bopoje ivyo nkora ahubwo zijya comment zima courage nkavuga ati wewe nawe wateye commentaire mbi ni mpaka indirimbo nzokora ndabizi nzokuryohera uzoshaka commentaire nziza rero ndakunda abantu banci intege kandi ndakunda n'abantu bantera intege Orti Smart atubwiye yuko arakunda abantu bamuca intege kuko bataguciye intege woceguma wishira hejuru kandi amaze guca intege niho ubona ibintu vyiwawe aho biriko birava aho biriko biraja. Ndamushimiye cyane gose abavyeyi biwe barabitahuye cyane gose. Hari mu vyashaka kubwira ati bugi ibi bintu bitangwe kubijamwo sindakuzi nturi umwana wiwanje ahubwo ndakwihakanye. Nukuri abavyeyi biwe ndabashimiye kuba barabitahuye kandi nize neza vuba cyane bagiye kubona umusaruro w'ibintu winjiyemwo suruhombo uravyumva ahubwo n'inyungu kuko nasanze haba hakwisi yose ikintu ca mbere kitunezereza ngaha icambere n'umuziki uravyumva umuziki ni ikintu ca mbere shaka ukine filme shaka ukine comedy shaka kugira ibiki shaka utambe ikintu ca mbere ni music umaze gukora music nico kintu ca mbere kituryohera kitunezera nta musi numwe iyo ngiye kuryama nimfata ngo filme ngo nda filime cyangwa ndumviriza filime nta musi ndabikora ariko ndashobora gushamo umuziki maze ushamo umuziki nkashashira ngahonye ukaca umpa itiro maze kuronka gatiro nkaryoherwa nkanezerwa nukuri indirimbo nico kintu ca mbere mbega Orti Smart ukubona umuziki w'u Burundi uravyumva ubona umuziki wundi upanze gute uhagaze gute uri kugenda gute mbega urabishima canke uvuga ati harakantu negura gatoya umuziki w'u Burundi mwibe tugezemo ndabona hari ikintu cyahindutse ufatiye ku kahise kubera ubunye urashaka kuva centre ville ukagera mu Kanyosha atandirimbo yo hanze wumvise donc ubu abantu barakunda ivyabo niyo mpamvu no muririmbyi aje ari mushasha abayifitiye icizere yuko abantu bazobikunda ibikorwa akora kubera abarundi turamaze gutahura yuko dukiye gukunda ivyo wacu Burundi muri make umuziki wo mu Burundi ni sawa uri kuragenda fresh sinovuga ngo si sawa nubwo hariho abantu batarabitahura neza ariko ari bake ntana kimwe nabo bazotinda babitahure donc ibintu ni poa kabisa. Orti Smart abwiye neza umuziki wo mu Burundi yuko uhagaze neza umeze neza yaba ari muri taxi ariko arirenganira ahantu hose aciye ngo umuziki uhanze nakunda kumva cyane gose aguma yumva iyo ngahanye ni wacu yo isirikira nivuga yuko umuziki wo mu Burundi uri kurasirikira kandi uriko ukora neza cyane gose hama Orti Smart ikintu shanda kubwire bisa gukora cyane gose ntucike intege abakudekuhaja abakubwira ibintu bitandukanye umuziki ndundi uravyumva we gusa shira Imana imbere niyo mara gushira Imana imbere izogufasha muri vyose izoguhezagira uravyumva ico uzokenera cyose uzugira iki uzugisabe Imana hari akantu nkunda kubaza kandi shisha ukibagira ndakunda kubaza cyane gose ariko mbabarire uravyumva mbega Orti Smart n'umuririmvyi w'umurundi kandi ariko abikora neza cyane gose mbega uba uri en couple canke uri umusore nyene ivyo ntubijamwo ariko uri umusitari abasitari kenshi usanga biriko n'abakobwa benshi uravyumva kenshi dukunda kumva akantu ngo umusitari reka ngo ntagira umukobwa ngo bakundana uravyumva usanga bafise ngo benshi ngo amukurikirana ngo nta mahitamo ngo agira mbega uko bari uko canke urafise umuntu umwe wavuze ati je vraiment uyunye ni unye tuzonarambana apana kuvuga ngo umuntu umwe gusa je ndi mu rukundo na buri muntu wese akunda umuziki ndi mu rukundo n'umuntu wari wese sindi single ndi mu rukundo nawe ndi mu rukundo n'umuntu wari wese ndibaza vraiment iyo nyishu iratomoye. Orti Smart ati ari mu rukundo na jewe ari mu rukundo n'umuntu wese akunda umuziki niba ushaka umuntu wese arikaraba ikiganira amenye ko ndi mu rukundo nawe ego ntakosa kabisa atubwiye ati niba ushaka kuba umukunzi wiwiwe ntuze witwaze ngo nambaye jipo mini ngo nambaye iki ngo nambaye ibiki uravyo ngo wisize makeup niba ushaka kuba umukunzi wiwe ni uko ubanza gukunda umuziki ndundi aho uzoba ubaye umukunzi wiwe nize neza abone ko badukurikirana abakobwa baratandukanye nibeshe ko badukurikirana ku rubuga rwacu rwa Mijo Talent TV ushaka kuba umuntu uzeye umukunzi wa Orti Smart bisa neza yuko ubanza gukunda umuziki turabashimiye cyane gose kwa mwatwemereye mugashika kuri TV zacu za Mijo Talent TV mbega ni ikihe kintu wodusigira na twebwe ikintu no basigira nuko nobwira buri muntu wese agomba kuraba ikiganiro ikintu cyambere agomba gukora banza kandi subscribe kuri Mijo Talent TV kugira azoza aribone ibiganiro mugenda murakora kuko ni byinshi akenshi murazana impano zishasho hari abantu babamenya kubera mwebwe
rero banakora amapartage kugira ibiganiro mugenda murakora bigere kure, bityo umuririmbyi w'umurundi canke umurundi wese ahari hose azogenda aramenyekana pole pole biciye kuri iyi media yanyu. Turabashimiye cyane gose. Hama hariho akantu inza gukora muri commentaire, nivuga yuko abantu tuja muri commentaire pole sana. Ndaza gufata nimero ziwiwe ndazishire muri commentaire, uravyumva? Azo mukene live kuri WhatsApp inimero yiwe muja muri commentaire niyo muza kuyisanga. Mutage muri commentaire pole sana, je sindimwo. Nta kuntu uvyihoza ugashiramwo link y'indirimbo basi. Uvize kimwe nambwiye. Kubera iki nimero none mai? Kubera kushiramo nimero. Aranse ngo sishire ki nimero. Shiramo link y'indirimbo ziwanje, hama ushiremo na link ya Facebook page yanje. Umuntu aza kuba nkeneye my number iri kuri Facebook. Okay, atubwiye neza yuko nimba ushaka kumukurikirana neza ijana kwijana banza ugende muri commentaire uza gusangaho link ibikorwa vyiwe vyose amazi imisi ariko arakora. Ariko hari ikintu nabwiye navuze yuko vyabaryoheye ibintu vyo akora, ariko hari ikintu tutarumva. Ndashaka uwandutucishirize ko akapera akantu gatoya gusa twumve ya feelings yawe. Ubidukorera? Sawa. Bari byo nsanzwe nkora nta mpamvu yo kutabikora kandi no kutabikora nikosa. Umviriza twagiye. Kumenyana nawe vyangiza udasanzwe my girl. Kukuntu ngukunda wallahi sindekura nasanzwe udasanzwe. Girl you got me crazy no. Girl you look like angel. Girl you so beautiful you know that you I'm ready to die for you. Undi yo mfisa my stress baby. Turi kumwe nkayibagira niwe mutuzo wanje sino kwitesha, ubwiza bwawe sino bwitesha. Feelings in my unera feelings in my queen, unjana mwijuru rito rituje nkatuza. Yeah, nzokomeza ngukunde forever and ever. Single feelings baby nzokama nkukunde ibihe byose forever. Okay, nubisi vyongereza vyinshi cyane gose, je nta nicongereza niziye gusa nabitawe ngo atacongereza nzi, uravyo nukuri abikora neza cyane gose. Mwumvise akantu gato harabahonjeje, mwumvise akantu gato. Ushaka kumva rero, ushaka kumva iyuzuye irimwo beat, irimwo instrumental, irimwo ikintu cyose, ja kuntuze kuri YouTube yiwe wandike Orti Smart uraza kubibona. Hama tubashimiye cyane gose kuba mwemeye kuza muri Mijo Talent TV no kuri Imana ibahezagire. Hama babantu mwage mukunda kudukurikirana uravyumva ijana kwijana, abandi mutadukurikirana ijana kwijana pole sana. Nabwiye yuko nzondabazanira ibintu bitagase, ibintu bimeze neza cyane gose, bishushe biri moto. Warukundo yenda bakunze nababwira baziki Imana yakunze umuntu uzeye umwana wayo maze iramutanga, uravyo naje nabakunze urukundo. Rero ndabazanira Orti Smart, umuntu abikabikora neza cyane gose, kandi novuga yuko nakagaruka turifuze kuzoga kandi muri Mijo Talent TV, uravyo ufise ibintu bishushe birushirizaho. Turagushimiye cyane gose mutumire wacu kwabikoze neza cyane gose, Imana iguhezagire. Hama nongera nabibutsa neza yuko kuri micro mwari kumwe na Jedor yaranesheje batazira uko nyene Jedor. Hama inyuma ya kamera mwari kumwe na David Harrison. Murahezagiwe cyane gose.